nitwa Nduyimana Pascaline mfise abana 5 twaje ngaha kubw'igikorane kugira ngo twunguke ubwenge kugira ngo tugendagende turi mw'isi. Muri iki gikorane hariko havuga ibiki, ni ikintu icahe kiriko kiragufasha muri iki gikorane c'abakenyezi? Muri igikorane c'abakenyezi turiko turafashwa ukungene tugiye kuba mu ngo zacu tudahohotera abagabo bacu canke bo bataduhohotera. Mbega birashoboka ko umukenyezi ahohotera umugabo wiwe gute? Birashoboka ko umukenyezi ahohotera umugabo wiwe iyo umugabo agiye guca ingero, burya rero umukenyezi nawe agasigara yicaye kandi bari mu rugo akaguma yiteze vya bindi umugabo azana, burya ndumva ko naho hariho imihohoterwa kuko urugo si urw'umwe, urugo ni urwa babiri. Urugo ni urwa babiri. Ukora ibiki kugira usahirize umuryango wawe nk'umukenyezi? Akazi kanje ka misi yose ndi umurimyi. Okay. Mbega ni icahe ikintu wohanura abandi bakenyezi ataco baha amaboko kugira basahirize urugo rwabo? Umukenyezi ataco aha amaboko yiwe kugira ngo asahirize urugo rwiwe, iyi saha n'uyu mwanya nomutera akamo kugira ngo akore amaboko mu mpuzu kugira ngo atunganirize umuryango, kuko birashika uwo yari yiteze ko ari camuzanira Imana yo mwijuru ikamuhamagara aca asigara yifumbereje ataco agifise avuga mu bana.